Rero harabaye ingorane itabereye mbere mu gihugu cacu, yabereye hanze mu vyuma bisanzwe bitwara uwo muhora w'itumatumanako, nk'izi ntsinga za fibre optique, kenshi birakunda kugira akagorane ku mvo izi na ziriya, umuyagankuba n'ibindi. Ubuhinga bwa interenete tuburahura hanze y'igihugu. Rero hariho ahabereye utugorane nk'utwo, bica bituma interenete ishika nabi. Iyindi mvo ishobora gutuma umurindi wa interenete wagabanutse, nk'aha mu gisagara haba hari abantu benshi kandi bakoresha interenete, uko bagwira birashobora gutuma iyo interenete igabanuka. Uretse n'aha mu bisagara turabona yuko uko imisi ihera niko abakoresha ubuhinga bw'itumatumanako, haba ku matelefone, abakoresha fibre optique baguma bagwira. Ariho muca mubona imyidogo abantu ngo birikwega, bishobora kuva ku bintu vyinshi, umuyagankuba ucikaguritse, ivyuma bikikoma, canke icuma capfuye. Imvo kenshi ziba arizo. Twarahimirije na cane cane ayo mashirahamwe asanzwe adandaza ivyo gutumatumanako ko bokwagura imihora mu gushinga iminara mishasha.